Shabage bene wacu abene igihugu bene wacu ntibareke kuryama ngo basinzire bikanga ngo ejo mu gitondo ngo M23 bagwiraje mu gatumba ntibikunda banavuze ko ndayishimiye ngo kamubaye ko mwiyibiza kamubaye kamaja amarora erega urumva babivuga niba basesenguzi kandi bafise influence hari ibintu bita psychose de la peur abantu bashira mu bantu kugira wumve yuko umwanzi yakomeye ahubwo umwanzi agira kurangize kugira ugira ubwoba utinye kuyata kandi none bazokubesha ndabivuga ndabihagazeko nta M23 ibaho u Rwanda rutahari M23 n'u Rwanda nikimenya none wabonye muri iyi minsi Amerika ivuga ati ingabo z'u Rwanda zibanze zisubira iwabo muri uko amasezerano yasinywe bagaje bavuga ngo bavuze yuko hagiye abanze hatahe ingabo ibihumbi 12 nimba cyari 17 none ibyo 12 ubu ingabo ibihumbi 12 ngahe biri mu kindi gihugu kandi bivuga yuko atabahari bivuga batabahari none si yo M23 ko Rwanda bwabo ruhakana kuva kera ko rutaba muri Kongo ukaba gwemeye gutahana abantu nizoguhama umunsi bavuze ko tuyijako nawe uyikurikirane wumvize bonyene ingene bakwibwirira ko umwasi bafise kuva imyaka n'imyaka ari Rwanda atari Burundi banahereye muri za 1996 ejo nyine namye ndabiraba abanyamurenge bavuga yuko batishimiye inyifato y'u Rwanda mu kibazo cyabo iseza ivyo umuntu ariko bivuga utumenga ngo Apôtre Mbahaga yubahutse u Rwanda ntabwo navuze je mvugira kubibona nivyo bivugira bonyene iyo bariko barabyivugira bakavuga ingene u Rwanda bwagiye kubica kuva muri 1996 bakubwira ingene message zagenda bavuga ati turagomba yuko muvaho muri yo murenge yanyu mukimukira Rwanda mwese hano turahakeneye kugira ngo tuhashire ingabo zacu abantu bakanga kubisho gashobora ati mu nzira imwe canke nzira igihumbi tuzobakura ico gihe cyane Yatabara n'igihe baraswa hari yaye ari kabiri yatwara icegera ciwe yari witwa Azarias Rwego so umunyamurenge witwa Moyize Nyarugabo yari shebudo kabiri uno munsi ne bajyamanye ngaho iyo myaka yose kuva muri za RCD za ntuze za M23 ya mbere nibo batwara uravyumva none ico gihe batabahaye amahoro uno munsi baje kwitwa abaje kubaha amahoro gute igihe bari bakibishoboye batabikoze turiko turasozera dusozerere ku kintu cerekeranye na M23 hano muri Kongo no na gisirikare cy'u Burundi mu misi heze batubwira yuko byakunze M23 yafashe Uvira amaja batubwira ko bafashe Uvira uvuye hatubivuganye ko hatarengana yego anamaja Uvira yiga ni ibyuma byagibi nivyo bahama barativuga ko twateye imbere twagiye twafashe amaja nta sanamu nigeze mbona yerekana aho bateye ahubwo hari amakuru yasohotse avuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyahinduye umuvuno cyangwa se systeme ahubwo ubu ari bo ariko baravuga ati tushaka gusubiza inyuma ikintu bita M23 ntirengana byanavuzwe yuko igisirikare cy'u Burundi arico kiriko novuga ngo kiriko kiragaba ibitero umugani wabo barakibeshe M23 barakibeshe uravuga iki pour éclaircir ibi bintu kugira ngo umuntu abishire ku mugaragaro kuko hari abarundi je ntaco mvuga kuko nibaza yuko ico gihe moja kurondera ntuze general baratuze ni bavugira igisirikare niwe yababwira umuco w'ibihari mugabo umuntu mbere yo kuremesha bene wa abene igihugu bene wacu ntibareke kuryama ngo basinzire bikanga ngo ejo mu gitondo ngo M23 bagwiraje mu gatumba ntibikunda banavuze ko ndayishimiye ngo kamubaye ko mwiyibiza kamubaye kamaja amarora erega urumva babivuga niba basesenguzi kandi bafise influence hari ibintu bita psychose de la peur abantu bashira mu bantu kugira wumve yuko umwanzi yakomeye ahubwo umwanzi agira kurangize kugira ugira ubwoba utinye mu ntambara misi yose yo mu Rwanda yakubitse mu ubwoba nubwo wari ukomeye gute aragukubita ubwo ubona ikintu kibi cyane rero muri iyo mboni ya propaganda yabo y'ukwerekana yuko umwanya n'umwanya umenga abarundi bashobora kubura umutekano ku wa M23 yego Rwanda byo ntibishoboka
twebwe turizeye inzego zacu z'umutekano zo kwivuna abansi rufete yuko amatora yabaye atahungabana n'iturari baye kandi kimwe kibaye sivyo so kubera amatora yabaye izo M23 ziriko ziravuga ngo turayashigikiye iyo bashobora kuyatoba bari kuyatoba iyo nabandi bashobora kuyatoba kandi no ntibazokubesha ndabivuga ndabihagazeko nta M23 ibaho u Rwanda rutahari M23 n'u Rwanda nikimenyamenya none wabonye muri iyi minsi Amerika ivuga ati ingabo z'u Rwanda zibanze zisubira iwabo muri uko amasezerano yasinywe bagaje bavuga ngo bavuze yuko hagiye habanze hatahe ingabo 1012 nimba cyari 17 none ibyo 12 ubu ingabo 1012 ngahe biri mu kindi gihugu kandi bivuga yuko atabahari none si yo M23 ko Rwanda rwabwe ruhakana kuva kera ko rutaba muri Kongo rukaba rwemeye gutahana abantu rubakuye ko twaherekera tuvuga yego ataye M23 atagwanda nta Tabara atagwanda nta genocide y'abanyamulenge cyangwa se babantu ko barapfa b'abanyamulenge ntabahari ntabwo bazopfa bantumiye kuri space imwe y'abanyamulenge bamwe nizoguhama umunsi bavuze ko tuyijako nawe uyikurikirane wumvirize bonyene ingene bakwibwirira ko umwasi bafise kuva imyaka n'imyaka ari Rwanda atari Burundi banahereye muri za 1996 weje namye ndabiraba abanyamulenge bavuga yuko batishimiye inyifato y'u Rwanda mu kibazo cyabo iseza ivyo umuntu ariko arabivuga ucumenga ngo Apôtre Mbahaga yubahutse u Rwanda ntabyo navuze je mvugira kubibona nibyo bivugira bonyene iyo bariko barabyivugira bakavuga ingene u Rwanda bwagiye kubica kuva muri 1996 bakubwira ingene message zagenda bavuga ati turagomba yuko muvaho muri iyo murenge yanyu mukimukira Rwanda mwese hano turahakeneye kugira ngo tuhashire ingabo zacu abantu bakanga kubisho birashobora ati mu nzira imwe cyangwa inzira igihumbi tuzobakuraho none ko bakuraho kuva ico gihe so batanguye kwiruka amahoro akabuha inka zabo zikaribwa amazi agaturika amashengero agaturika amashuri agaturika amasoko ntarebe ibintu byose bikaba bugesera none uno munsi yagarutse kwitwa mutabazi waho gute ntibikunda nibyo wumvira ko abanyamulenge bazobona amahoro gute bayahawe na Kabira ico gihe cya TABARA n'igihe baraswa hari yaye ari Kabira yatwara icegera ciwe yari witwa Azarias Rwego so umunyamulenge uwitwa Moyize Nyarugabo yari shebudo kabiri uno munsi ne bajyamanye ngaho iyo myaka yose kuva kuri za RCD za ntuze za M23 ya mbere nibo batwara uravyumva none ico gihe batabahaye amahoro uno munsi baje kwitwa abaje kubaha amahoro gute igihe bari bakibishoboye batabikoze biragoye icya kabiri uno munsi M23 iricyo ivuga ngo Kisekedi ngo nashire mu ngiro amasezerano yagiranye na leta kiyageze ibyo leta bagiranye amasezerano ni yandi si ya Kabira none Kabira ibyo yimanya ari president akavyima M23 uno munsi agarutse kuri mu M23 aje kubisa mu Burundi nera vyimanya kandi byari ku gihugu ico gihe nawe yarabona ko bijya niwe barisabye niwe baganiriye muga ntavyo yabahaye none munsi kubera bose basangiye mu patro umwe uravyumva patro mushatse kuvuga uramurondera none ntumurabasosango uravyumva baciye baza bateye mu M23 ni sawa ifatanye na AFC Alliance Fleuve Congo ni sawa urumva dushobora n'umuntu ni Kabira none kubera iki M23 umunsi kwifise Kabira mu maboko sibyo kuri kitamwada ati wewe niwe twari twaganiriye kubera iki iyo twaganiriye utabishize mu ngiro tugasubira mu kiyoberi twari twumvikanye no munsi uje kwitwa M23 gute kandi je twari duhanganye ari wewe mbe kubera iki abanyamulenge batavuga bati mutamaza ari yasobewe wewe wari vice president Moyize Nyarugabo wari chef de cabine kiriya gihe ni mwe mufise programme yose y'igihugu kiriya gihe yuko mutigeze muduha amahoro ngo mudusabira amahoro kwa Kabira mukaba mwari kumwe uyu munsi mutakiri hari ikishasa niyo mbagarutse kuza kutuvugira ngo tubone amahoro atabye mushoboye
iyi ntambara irimo ubupfindo bwinshi yego mugabo ugiye kuraba ubutira refisere n'umwe mu Rwanda hari amakuru yasohotse ravuga yuko M23 ngiye guhabwa igihugu cyabo ni babikuye no kuvuga abadekaraye ko intambara itazohera igihugu cyabo ngo bagiye kukata ni nasozi ni yakibahaye oya ninde ari namakuru ava ndiko ndavuga amakuru muri ntuzeye muri vision yabo yumvikana ubu bashaka kuvuga ati twebwe turagomba yuko aho twafashe tuhagumana kandi bikunda sivyo bashaka kuvuga ati twaramaze kuhafata turashira administration ubu byose turabikontrola mugabo uravye inama ntuze bahezo kugirana bintu kayita ujya mu MONUSCO yaje kubabwira gusa agiye yuko basubitse ubu rero rwose bafashe bateza kumusubiza igihugu bakagisubiza bene cyo kandi ya parama baracane gosha peut-être ingingo zimwe zo kuvuga zibakingira bavuga bati natwe kugira tuharekure dushaka iki ari nka ministry abone turagomba ikigongo cy'ikivunga ibihano badufatiye kuriho ibintu byacu bafashe niba bidusubize amatungo yacu hama basinye yuko tuzokurikirana no gutungane malgré que hari ubwicaye ndenga yo gutungane buhari bwakozwe yego nabo administration iki yabivuga abantu bishwe bagapfa bahambwe mu binogo bane baturirwa mu prison abagore n'abana bafashwe ku nguvu ibyo byose ni ibyaha byo mu ntambara bavuga ati twebwe onegosi nimba mugomba yuko dusubiza igihugu ni sawa kuko u Rwanda bamaze kuvuga ko rusinya kwiviramo none barasigara hari batanavyemeye bazohagwa uravyumva nivyo bariko baravuga ngo bagashaka bagomba kwizeza abantu ngo twabonye igihugu cyacu bikunda yewe ntibyoshoboka ibyo uvuga mu gihugu bagihabwa nani reka turinize turabe uko bizogenda ibyo nibaza yuko iyo abantu bakiri mu biganiro abantu bakwiye kuraba mbega ibiganiro bitera bigana he uno munsi ko atanu ariko aravuga ati turabemera n'u Rwanda rwari nyuma yabo bavuga ati twebwe ntabo twemera James Kabarebe muri akavuga ati ntitwemere ko hari leta iba mu yindi sivyo bavuga ati de turaniviriyeyo baraba neza ko nibabandanya banga u Rwanda yira turego zo kubarasa ubwo ati uko mwaze kumva n'akazi kanyu bati ako mutwonondera amasezerano namwe turabamotsa bo cyangwa bahamagara bapfunga reka dusozere reka bapfunze bati babwiye ati ni munsi baciye bashira rero nibaza yuko abantu batokwiga icara ngo ejo ngo barabapimbira ngo Theodorite ziragenda zibapimire bati mwe n'igihugu cyanyu ni nkuko badekaye bati tuzogwana ubuzima bwose yego aho babiyemeje intambara y'ibihe byose reka turindeze turabe mugabo usaba none nibatekane nkuko yavuze niba amatora yarabaye izo ntambara tuzumva zivuga ngo ntagire na kimwe kiba ngaha mu gihugu ntagire ingorane n'imwe iba antuka ikizere ni cyose ko mahoro mu Burundi ahari isherekeranye na M23 cyangwa se nabandi bari kumwe ntacho bashobora kuzogira igihugu cy'u Burundi kirarinzwe kirasengeye kandi kirapanze kirarinzwe kirasengeye kandi kirapanze bakoze cyane Apôtre ahubwo reka tuje mu kadimo tudivere dusozere amatora yarabaye inyuma y'amatora tubona umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi uratsinza amatora nkuko wabivuze muri amatora kibatije byo mbona ate uyu mugambi tisimbona undi azogukoreramo ate ko biri kuzotsinda no matora byarangiye bibaye utsinda 100%. Nova ko 100% kubera ibibanza byose byatakanye n'uwo mugambwe hiyongeramwo nabona kwitwa ko basanzwe bafise ibwirizwa shingiro rirekurira abatwa batatu baja mu nama shinga amateka. Ikibazo naringiye kuvuga niki Apôtre His Excellence n'abandi bategetsi batandukanye bagiye batanga ibiganiro bitandukanye hirya no hino kugira ngo bavuge kubyerekeranye n'ibyo abarundi ko baravuga babandi bavuga bati twaribwe twaragize uku ari amajambo tiyita yihumure ashobora kuzofasha abarundi mu buryo bwo gukorana uburyo bwiyaguye ariko umukuru w'igihugu nongeje ko yaravuze yuko leta ntijamwo abanyamigambwe gusa ahubwo umuntu wese afise ibyiyumviro ashobora kuja muri leta. Ayo majambo yavuga ko iki yashikijwe n'abo bategetsi ga Apôtre ubwa mbere no majambo meza kuko yego mu bisanzwe ni hamwe urupfu n'imfana bijana CNDD-FDD urumva uko byagenze
n'abarundi baciye urubanza kandi baruciye bavukana sivyo niyo migambo bahiganwa banashaka imigambo y'abarundi yego mugabo barabwira ati hageze guca gutwara igihugu dutoye naka rero ni byiza yuko bavyumva igihambaye mu Burundi namanda kigarukako nuko hamaho n'umutekano nuko haba ibikorwa by'iterambere umuntu akiteza imbere abana bakiga neza yego bateriko barahunga biruka abantu bakavugwa abantu basanga bose ubuzima bwose butandukanye bw'umuntu mu bice bitandukanye ko bigenda neza ivyo ntibiraba ngo yabaye nakatwara uyu muntu wese yirabira ibyiwe akavuga ati kazi byanje bipanze neza nico gituma ubona amatora ingene bayitavye nk'ikintu bisanzwe nta gikuba cyari cyacitse habe n'igihugu baratora ukabona yitahiye wifatiye isuka yigiriye kurima ufata umusumenti arigiriye nta wasi no kuvuga ati mbega bimeze gute muri ico gihe rero nibaza yuko abarundi ko bagiriye icizere uwo mugambwe n'abandi batawutoye canke abahiganywe nawo ntiboreka gushiraho abarundi bose bashize yego nibashigikire icyumviro c'abarundi hanyuma n'abahubwe vyumviro byabo babiterera uwo mugambwe ku butegetsi bavuge bati twe nubwo twahika tukarushwa imigambi yacu ntiyari mibi yari myiza mugabo nimwabona nimba hari ico twofasha turahari muraraba ico mwodufasha natwe dukorera igihugu ni sawa mugabo ucuvuga ngo banyivye nta muntu yibwa ico adafise nta muntu yibwa ico adafise kandi nta n'umuntu yibwa ngo areke kuvuza induru uwo munsi none acavuza induru mu gihe cy'amatora acavuza induru ko batokamye hanyuma urumva narumvise ntuze conference ya son excellence mu gihugu nawe yarahumurije abantu avuga ati no ibintu byerekeye yuko uvuga ngo abantu bose ego cumenga umuntu agiye kwitoza yitoreza kuronka intebe yicaramo gusa nta wundi mugambi yari afise mugasoza yaravuga ati no igihugu ingene gitwagwa ubu muze mu birabe neza nubwo twaba dusangiye umugambi ndagukunda haza n'ubundi rero gikeneye abantu b'inkerebutsi bikeneye abantu b'icangenge nabo bakenewe abo rero nibahe confiance abo barundi bavuze bati tuje imbere muri byose hazoheza barabi aho bazeza amabanga atandukanye kugira ngo byabyifuzo byabene igihugu bishobore kuja mu ngiro Apôtre ngira ngo kuyaga nawe umuntu abayifuza kugumana namwe ariko gusa umunyemereye ikiyago ndagisozerere ngaha ariko mugisozera mvuge nti je ngoma kwibutsa urubanza rwa mbere twararurangije ariko urubanza turagwimirije ubundi ndagwiteye mu muryango ari uko sugo kwiratiyo 28 nibaza uko sugo kwiratiyo nzobaherekeza uko biko turavugana ndibaza nya kamera ndavugira aho bizobera n'ingene bizogenda Apôtre muri rusange reka nshimwe intererano zawe mu biganiro bitandukanye nashayishane byubaka imitima y'abantu benshi barabishima ngira ngo turaza kuraba commentaire zakurikirana cyane ku byo twagiye dushikiriza yaba Voice nkani seti itegeza kugugu ndetse n'ibindi bitandukanye genda utanga nukuri benshi baragushimira ko baravuga ati umuvuga butumwa n'uyu tabandi hari naho batubesha ati kuko kumvuga butumwa suko umunyabwoba umuvuga butumwa no kuvuga ukuri kereka abantu inzira y'ukuri ukereka n'inzira y'ibinyoma abantu hanyuma ukabereka niyo bakwiye guca mu by'ukuri kari y'ukuri reka ronshime muri rusangi shimbi ibikorwa byawe Imana ibandanye hezagereye ibyiyumviro byawe bandanye byaguke ibandanye hezagira amaboko yawe ibikorwa byawe bandanye byaguke ndetse intambwe zawe zibandanye ziyongere uve kuri ntungazo uje ku yindi Imana ikuje imbere Imana yo murakoze cyane rero amen amen